ngiye gutabara ndamusanga ko abo bantu batusanga hajya arantaramura bamara isaha bariko baravugana. Muranyumva societe civile uko Pacifique atashimye kumuvuga izina na je sishimye kumuvuga izina, ariko uwo muntu icyamuranze nta n'umunsi n'umwe yigeze kwemera ko bamufotora ifoto ari kumwe n'abagenzi bo muri societe civile. Uwo muntu rero ashikiza ama message hamwe wewe utaba uzi ibintu, hamwe utaba uwo muntu ashikiza ama message hamwe ubona ko uyu muntu nuwiwacu gushika, ariko uwo muntu rero aba ariko arakorana n'ubutegetsi. Nibi bintu byadushwayemo muri Senared twe twabona ko turiko turakora neza. Niko kabazo nagomba kubabaza Shovino mu Gwengezo kumbure ngaha kuri no murongo murantunga no kuri Facebook hari ugwaruka gwishiri ko rurabakurikira barabazi uno munsi murongoye Seforo Arusha, ariko mwaciye muri ADC ikibiri, mwaciye muri Senared no munsi naho mugeze ntituze ko bimeze neza, ariko twagiye tubona yuko ibintu byose byagiye biba muja hamwe bitigeze birama. Mbega mwasamburanye kubera kamere kanyu canke mwasambuwe n'iperereza? Si kamere kacu, kuko kamere y'umuntu nuko umuntu amugiriye nabi aramubabarira ngo kandi atazi kwigira vyibagiye. Rero burya butegetsi twese muri rusange bwari bwaradukoreye nabi, bwaratugiye nabi cyane. Mugabo rero kandi na kamere y'umuntu nkumbure agaya asuzugura ibikorwa bibi, niyo kamere y'umuntu. Agaya asuzugura ibikorwa bibi birimo kwica, birimo gusahura, birimo kurenganya umuntu, birimo ububeshi. Iyo niyo norma kamere y'umuntu. Rero twe twabona ko iki kiduhuza ni kintu cyo dufasha kugira burya butegetsi butebe buhave. Ariko rero ibyabaye mu nyuma niko twasanze ko benshi twatwo turahendana, twatwo turabeshana. Uwo munsi umwe mu muduga tuvuye mu nama, sinzi umuntu yiketse uwundi muri twebwe nyene habuze gato kugira abo bantu bagwane turi mu muduga, bariko baragirizanya ati ni wewe ubabwira, ati oya nawe ni wewe ubabwira, ndafise ibimenyetso byinshi ni uransenya ivyo tuba tuvuyemo. Uwo munsi natwe numva yuko noneho ya opposition y'iwacu itakiri ya opposition jewe nzi mu mutima w'iwanje, mu mushaho w'iwanje nemera, ahubwo turimo abantu batwinyegejemo, turimo abantu ega mu nyuma biri buwe uyu systematiquement barataje. Shovino mu Gwengezo munkundiye ngira ngo ndumva ko amakuru mufise ayatari make, Fokode idukundiye ngira ngo twosubira tukatunganya ikindi kiganiro kugira ngo mushobora gutanga amakuru mu buryo buramvuye. Ndazi ko na Pacifique Ninahazwe afise ayandi makuru menshi atashoboye gutanga ngaha, mugabo kugira ngo dushobore kwakira abandi banywanyi ngira ngo twosongora kugira ngo abandi bashobore kuronka kanya kukushikiriza ivyiyumviro vyabo. Twobatumira mu kindi kiganiro mukazoshikiriza ivyo vyiyumviro vyanyu n'ivyo byabashikiye. Murakoze cyane mugasongora kugira ngo tujambe abandi. Ariko ngira yovuga akajambo kanyuma kuri ico kijanye nimba ari perereza ryabasambuye muri Senared. Mufise umunota umwe Shovino mu Gwengezo. Ico noshikije bwa nyuma nuko turinda kuba dufise umutima w'igihugu cacu, kuko igihugu caratwibarutse kiraturera, siko tugera aho tugeze tuzogisiga hajya, ariko amareta yoyo azoguma arengana. Arico gituma nsavye nshimitse ko abarundi twese toshira imbere inyungu z'igihugu ciwacu, nidushira imbere inyungu z'umugambi runaka, inyungu zacu bwite, dushira imbere igihugu ciwacu kuko kiriko kiradusiga. Ngeze aho umwansi ashaka, ni igihugu ca nyuma. Rero
uku kuntu twebwe nk'abarundi uno munsi uyobegwa uriwe uyobegwa uri muzima ninde, uyobegwa utari muzima ninde. Nico gituma nosaba twebwe twihaye intumbero yo gukurikiranira hafi ahantu turi uburere bwose turimwo iya ntwaro yaturungitsemwo, tumenye twijajare ariko tubandanye turangwa n'umutima wo gukunda igihugu cyacu, tureke kuba naifu, twizera abantu bose kuko bose burya n'ubantu 15 muba mugendana umenye ko harimwo igitigiri kitari gito uno munsi coba urakoze gikorana cyane Shovino Mugwengezo guhanura abantu kutijajara. Ngira mutwemereye tuzobatumira mu kindi kiganiro, ariko murashobora kuguma hano ku murongo. Ngira nihagira ubabaza kubijanye n'ingene abanyepolitiki pereza ryabasambuye, dushobora kuza kongera ijambo nubwo umwanya uri kuratujana. Arisa Kizimana unyemereye twabuze ubuntu. Ego urakoze cyane Shovino, munyemereye tubandanye ikiganiro. Ego Arisa Kizimana nimba uri kuranyumva, mu mugwi wa mbere harasigaye witwa Dignité, hanyuma mwitegure mu mugwi wa kabiri kuza kwakira Mbonimpa, Andris Isaac na Medict. Dignité nimba munyumva mugerageze kudasubiramwo ivyamaze kuvugwa. Mwiriwe nikaze. Mwiriwe cyane, nibaza ko munyumva. Turabumva, mugerageze gukoresha umwanya no kudasubiramwo ivy'abandi bavuze. Navyo nsubiramo kabisa. Ndoge kwijambo. Yego nakuri. Nk'abandi bose nashaka mbanze ndamutse Pacifique by'umwihariko, ndamutsa namwe bwe muri ko muramfasha mu kiganiro. Pacifique Yego turabumva. Kubera Pacifique ndamutse umwihariko yize ku ishuri nize ko na jewe, kandi yiga hariho ndi ndanamuzi cyane pe. Rero birangyoheye kubona nshobora guhurira mu kiganiro nawe ariko arashikiriza, kandi ntibintangaje kubyo ariko arashikiriza kuko niko sanzwe ndamuzi. Ko muduge kwijambo Dignité muri kigumana umwanya. Kuvuga kuri ico sinja gutwara umwanya munini pe, nivyo nibaza. Ivyiperereza nashaka ndamwongerereko ikindi. Abarundi turakwiye kuva muco no kwita ukwijajara nk'ivyo Shovino Mugwengezo avuze cankira naivete. Ubundi umuntu iperereza ni iperereza, ubundi ivyo byuko bikora ariko arabibabwira mu ubundi iperereza rikora uko nyene rikoresha abantu, rikoresha iki, kandi ribayeho kugira rishobore gutunga ubutegetsi. Ico nta gitangaza kirimo. Ariko ikindi kintu nibaza kiranga abantu bakwiye kumenya, kiranga umuntu akorera iperereza, uzosanga ari umuntu, ubundi umuntu akorera iperereza by'ukuri n'umuntu usanga ari waciye bugufi, avuga amajambo make, naho uwo mutuka ntakwishure, naho uwo mutuka we ntashavure, naho umubwira ivyo adashaka akagerageza ukaguma ubona umenga ni ibintu bisanzwe. Uwo muntu ntushutangura kumwikeka. Kabiri, iperereza rya civile na jede rya gisirikare biratandukanye kuko umwe n'umuntu yinjira mu basivile cyane. Ivyo rero bikora ku bantu benshi, ariko irya gisirikare kenshi ubundi muri normale rija kuraba kenshi mu bihugu, ku bihugu ibintu bishobora gufatira ku bihugu cyane. Mugabite iperereza ry'abasivile nk'irya rya SNL rifatira ku banyagihugu bwabo babangamiye ubutegetsi. Ico rero nshaka kuvuga yuko iryo perereza mbandanye kuri Pacifique ryarakoze k'abantu benshi. Je vous donne un exemple. En 2015 ibi ndabibabwira ntababesha, yavuze groupe WhatsApp y'abanyapolitike yabaye celebre, yagiyamwe abantu benshi. Hari umuntu naje yinkwegeye ndayijamwo, mugabo ndaraba hamuja kuraba bayigize bose, sinigeze nandika n'umusi warimo. Jusqu'à ce que une fois havuze umuntu yari umunyapolitike nzi ko yari afise n'umugambo, avuze ndandika ndamusubije nibaza yuko iyo message nasubije muri iyo WhatsApp hajemwe abantu benshi bayikomanta ko bayivuga ko cyane. Haciye akanya mbona umuntu yari umuvugizi wiwe, sinzi aho yakuye donc yayikuye muri groupe c'est sûr, iri mapere aramvugisha
ngo nabonye ngo ivyo wanditse ngo shanga urazi yuko nanje ivyo ndabishigikiye ndamubwira wowe je nanditse iciyumviro kubera iki wumvise ufise imbaraga zo kubanza kuza kumpamagara ikintu rero ngomba gusigurira abantu benshi barabaniye ubundi biroroshe ivyo Pacifique yavuze ni vyinshi kandi nemera mugabo biroroshe no kubwira mbwira igituma wowe wovuga nk'ubuje ndiyadukije mpamagaye abanyamakuru mwebwe mwagishije ikaniro nta na hamwe tuzinanye mugo kumva ikintu ca mbere ntangura kukubwira ntanguye gushikiriza politike kubera iki kubera amaze kumva ko uvuga politike canke ugwanya SNDD imisi yose umuntu aza kurondera uwo uri canke gukeneye kamakuru abanza kuja mu nzira ushaka abanza kukuvugisha ivyo ukeneye nawe bavuga ati narumvise ko yanka SNDD ipfo yuko mvuga ivyo ashaka kugira muje kuvugana ivyo ushaka noneho mu makuru yose ico mpanura abantu rero nukumenya ko nimba vy'ukuri uri muri ibi bintu vyaba vya politike canke utanakunda n'ubutegetsi numenye ko atanu mufitiye confiance uza kukuvuga politike banza umwidentifie mbe reyerma ndamuzi uwo muntu aje kubera iki mugabo gushika uvuga ngo ntuze ko yambwiye ko yanka SNDD birahagije navyo nabwiye abantu muri 2015 nibaza ko Pacifique naje nkuko atavuze amazina naje ntabomvuga amazina mugadazi yuko ari abantu muri societe nabibwiye societe civile muri 2015 baratweretse abantu bavuga yuko bamwe bavuga ngo bariko barondera ibiroberi abandi bariko bagira iki ndababwira nta na rimwe n'umusi wa rimwe ndifuza ko SNDD yovaho ndifuza ko ubutegetsi bwo hinduka igihugu kironka amahoro ariko anokenka nta na rimwe kuvuga yuko wanka SNDD bihagije kugira ndakugirire confiance ibihagije ndanababwira ndazi ko hari umuntu nababwiye ati uyu nyene muriko muravuga yuko aho yoca hose bo musute nabo mushigikira uyu nyene ni wazoba detruiza c'était en 2015 c'était ego mugerageze mucagagure Dignité musigaranye imisogonda 45 ego sindanayikwiye ariko abo bantu inyuma y'imisi itarenga 2 ndazi yuko mu Birigi habaye ikibazo baravuga ati tya wa muntu watubarira ni we amafoto yose twari dufise tuyabonye asohotse mu kiriho naho nshaka guhereheza ni naho nsezereye nshaka kubwira abantu kirazira kujana n'umuntu nimba uri mu vya politike akubwira ivya politike atamigenderanire mwana mufitaniye banzo mwidentifie umenye nico ashaka naho ngejeje murakoze urakoze cyane Dignité Alice nimba uri hafi wo kwakira Mbonimpa Andris na Medict hanyuma turakira uwundi muce kushika ubu nta urabaza ikibazo Pacifique natwe yo kwishura ngira tubandanya twakira ivyiyumviro ego Gilbert ngira ngo Mutama Mbonimpa yaba ariko aratwumva yo kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe Mutama Mbonimpa turabahaye ikaze mwiriwe kandi mwiriwe neza muranyumva mwiriwe turabumva jana kwijana ego amfete nanje nagomba ntere utuntu dukeya kuko ivyo bwa kubiro bikuru vy'iperereza bivuga n'indwi yose nitwaba turabimara harya rero jewe ngira nti uno munsi rirya perereza rihari ubu siryo perereza ryaterezwa kuba siryo biro bikuru vy'iperereza vyaterezwa kuba kuko ingene ibiro bikuru vy'iperereza biba usanga kenshi mbere n'abakorayo udashobora kubamenya nayo ubu umukozi wese akora muri documentation y'uno munsi tubazi bose n'uwo banganije uno munsi duca tumumenya ariko kera kugira umenye umukozi w'iperereza ntivyari vyoroshe no mu bindi bihugu niko bimeze rero ngira nti kuri CNDD-FDD ingene bashizeho birya biro bikuru vy'iperereza bashatse kugira urundi rwego rw'igipolisi rutwara izindi nzego rutwara n'ubutungane murazi ubu nta muntu n'umwe ari hejuru y'ibiro bikuru vy'iperereza n'umumagisa na procureur general ntashobora kuvuga uwo muri mw'iperereza yavuze ahubwo mw'iperereza niwe aha amategeko procureur general urumva yuko iryo ari ibara ikindi nacyo nagomba gushikiriza burya iperereza urarikoramwo iyo warikozemwo nabi rikakugarukako aha ngomvye kuvuga iki jewe igihe bagomba kunyica nari naperereje burya iperereza rigirwa n'irindi na jewe nari mfise iperereza
murazi yuko nigeze kuvuga nti abantu bateguye kunyica naba n'inama zabereye aha n'aha n'aha. Ndibuka yuko mbere ndino mu Bigi navuze n'izina rya Bertin, nurya Bertin byose niwe yabiteguye, kuko umunsi bica Adolphe hari ku munsi wa Mungu, wenyene yaciye agirisha inama ati ubu rero duteza kurondera abatutsi bo muri societe civile n'abandi dukurikiza Adolphe. Hanyuma catanga izina rya jewe, hama abo bari kumwe mu nama baciye bamubaza ati none ga Bertin, ati urya mbona impa kuvuza ngo duhige abatutsi, ati burya urya n'umututsi mwapereje mwamenya ko ari umututsi? Ngo yo ngurya ngo niyo haba umuntu mubi, ngo ni umuntu mubi gusumba abatutsi bose babaho. Urumva nk'ivyo byose naciye ndabimenya bakiva no mu nama. Kubera iki? Kuko naje narivise iperereza rero rigirwa n'irindi. Niho ngize nti burya nabo bokwitonda, ubu numvise nawe nyene yuko ariko ararya umunyororo, rero ivy'isi n'amayobera. Hanyuma kandi kantu nagomba kubaza Pacifique, mbere na Mugwengezo kuko numvise yagacishijemwo, igihe Pacifique asohoreye irya dekarasiyo, abantu benshi barabajije ati mbe none uwo muntu bajanye na Pacifique ninde? Bandika kuko vyasomye abantu benshi n'ubacyabisoma ari benshi. Hanyuma naje banyandikiye ati mbe none ati uwo muntu Pacifique avuga ati mwajanye kuri aeroport ati ninde? Jewe ncagira nti none ko ntohisha umuntu twari kumwe kuri aeroport, naciye ndamuvuga ndababwira nti jewe ntiwajanye kuri aeroport n'irufyiri twajanye. Rero nagomba mbaze yuko uwo muntu Pacifique nawe bajanye muri za ambasade za hehe yoba ari rufyiri. Na Mugwengezo yavuze ati ko Pacifique atashimye kumuvuga, ngo nanje sindamuvuga. None bavuga umwe, kwa Mugwengezo hagiye uwo muntu, kwa Pacifique hagiye uwo muntu. Nako kabazo nagomba kubaza Pacifique na Mugwengezo, niba uwo muntu atacyo bamuhishirira bomuvuga bakamenya uwo ari we. Ahubwo jewe umuntu abo bambajije ati be none wewe cyagiye wabufata kuri aeroport wari wajanye nande? Jewe rufyiri niwe yari yantwaye kuri aeroport, kandi ivyo si ibintu vyo guhica, n'ibintu bisanzwe. Nako rero kabazo nagomba kubaza kugira mpe umwanya abandi, kuko numvise ikiganiro ari kirekire, benshi bashaka kubaza ikibazo, naho ngejeje kugira amahoro. Murakoze cyane Mutama Pierre Claver Mbonimpa. Ngira kumbure nibabona ari nkenerwa barabishura, canke ngira nibabona bidakenewe, ngira murazi Kirundi imvugo hariho abatamenera indakurukumu, canke baba mu mucyo w'ikirundi bavuga bati nta gufukura umuntu, kumbure ko ngira araza kwiyumva, ariko sinobishurira baraza kwishura. Reka twakire uwundi munywanyi akurikira Alice n'uwitwa Andris. Andris, mwiriwe? Mwiriwe cyane, ndabaramukije. Jewe Yego, mfise mugerageze kudasubiramwo oya akabazo babajije. iminota 5 nta niyo nza gushikana, ariko ntayo ndenza. Jewe mfise akabazo kamwe, mfise n'intererano. Icambere nagira nsabe nti abantu nimuze tuze turiga gusangiza ibi biganiro, kugira ngo nimba je nkurikirwa n'abantu 5 ubwo nabo bica bibashikira. Ikindi kintu nagomba gushimira rwose Focode, nshimira umushinga ntaye Pacifique n'abandi bose batahisemo kunuma, kuko ubu turi mu gihugu aho abantu bahisemo kwinumira bakagira bati ibi ntibindaba. Hari n'umuntu ubushize twigeze kuganira aravuga ati bibiri ko biraba Pacifique barabibona n'ibiki. Ibi bintu n'ibintu bitwugarije twese tubwirizwa guhagurukira. Namwe nimwibaze iyo Pacifique ahitamwo kwinumira nk'uko benshi babigize, maze abanyuruzwa abarenganwa baba barihe, baba bavugira he? Nakamaramaza. Ikintu ca kabiri, jewe nagira nterere ngira nti iperereza mu bisanzwe jewe uko ndavyumva ryabwirizwa gukora mu kinyegero, maze rikadejua ibintu twebwe tutashoboye kumenya. Aho novuga nk'akarorero, bagashobora kumenya nk'abantu binjiza batarisha amatagisi bidandazwa n'ibindi bintu bica mu kinywabi.
mugabo apana kugira iperereza ko twemera iperereza rijeje gutera ubwoba abanyagihugu. Ubu wumvise iperereza jewe ubushize naratanze akarorero abakuru b'iperereza baba mu mitumba canke mu ntara bariperimeta gusanga abantu mu kabare bakaba barira ngo mwese taha mwese haguruka mwese taha nta kuvurefe ihari ntaki ugasanga abarundi babayeho mu bintu by'iterabwoba udashobora kwibaza. Hanyuma ikindi kintu nagomba kuvuga nukumenya yuko ubu dufise iperereza usanga giperimeta kuja gutatura amatati asanzwe. Aho novuga nk'umwana w'umukobwa yanyurujwe ahanyi ku masaro mu Gihosha kubera gusa amatati y'umwana yari hagati y'imiryango ibiri, umwana w'umukobwa akaba atigeze asubira kuboneka. Akabazo kanje rero naka ndagashikiriye kagira gutya: mbega mushinga ntahe Pacifique mwavuze yuko hariho liste y'imigwi usanga bashira imbere muri ico gihe bagaprivilege. Mbega iyo washizwe kuri iyo liste donc ya menace a cible, mbega amategeko niko abirekura yuko akawe kaba gashobotse ku buryo mwavuze yuko bagera naho babarira umugwi w'agateka kazina muntu ati uwo muntu ntimuze musubire kutubaza. Iyindi ntererano nukumenya ingene iperereza rikora, badukana amateori asigura ibintu bati muri 2015 twakoze ibi nibi iyo tutahaba hajya ntiyari twazeme manda, byari ibintu by'u Rwanda, byari ibintu by'abatutsi badutse bagize donc des informations nk'ikigwanisho. Ikindi kintu novuga abantu ni nk'impanuro, abantu ni muze tureke kuba naife. Reka gutanga ariko icyo ngira bari bagitanze Andres murantunga hari gihe umuntu akinonosora ndabona ko nkisigaranye umunota umwe mushinga nta gerageza ukoresha amasegonda 30 Andres, ariko umunota waje urumva ko ari wowe umaze urumva rero niko ndavuga nimureke gutanga amakuru ari confidentiel ahuba telefone kuko nta kuntu nakumwe ntuzenya Denise nkuru nziza yo kwandikira wewe ngo aca atangura kukubaza ngo tuzohurira aha tuganire nibiki. Hanyuma ikindi kintu reka guhiga ivyangombwa nka passport ku munota wa nyuma. Je natangaye numvise umunyamakuru bireha ko yahatse gufatwa agiye guhiga passport. Nimba uri mu bintu ubona ko byoshobora gushika ugafatwa. Passport igura 235 izomara imyaka 10. Yigure uyibike mu nzu imyaka 15 agenda inzoga wanyoye mu myaka 10 zirarengeje 235. Hanyuma nimba ubona uri andanje bika amafaranga en liquide makeyi mu nzu ushobora kwikora ko ukagenda nuko aho ngira ni mu gihe wowe yafise. Urakoze cyane Andres ko manura utanze. Okay, murakoze cyane. Reka Arisi twakire uwitwa Medkit na Emmanuel Ndereyimana. Medal ngira ngo niyo abatwumva yo kugura akamiko kiwe agashikiriza icyumviro ciwe canke ikibazo ciwe. Medal jambo ni wayi. Ndagize mwiriwe. Mwiriwe. Ego murakoze kuba mumpaye umwanya, nkaba nshimiye cyane na ishyirahamwe Focode ribandanya rikora akazi vraiment gashimishije rwose gukebura abarundi, gukebura bamenye ibihari bivugwa ibikorwa eka kugira ngo ari ukwikingira bashobore kwikingira, kuko biraboneka neza ko hariho ngira ngo abatashobora kumenya neza iyo mode operatoire yuko iperereza ryo barikora. Jewe nari mfise akabazo kamwe gusa. Haraheze iminsi aha kuri Twitter cyane hari abantu bagiza cyane ishyirahamwe Focode ko ryoba ridakora ku masuje amwe yerekeye byabaye mu buzima bw'igihugu, kandi ukabona ko afise umurindi munini, umurindi kabije ukomeye, aho baryagiriza ibintu novuga nti yaba ari nk'umuntu ari Burundi novuga nti baba baramurangije ibintu by'agacamutwe. Nkavuga nti none ku rwego rwa Focode ari byo mushobora kuvuga kwexprima ko nta bivuga, hari ibyo nabo mushobora kwexprima ko nta ngorane. Bavuga cyane kuvyerekeye ubwicanyi, batuvuga ubwicanyi kubera ntibarashobora kuvuga ko
yoba ryariho nyabwoko ubwicanyi bwabaye 1993 ko ishirahamwe Focode ryoba ritagera aho ribivugako. Ngerageje rero gusanisha n'iyi titre y'iyi space y'uno munsi, abo bantu biranugwanugwa ko baba bakorana n'ubutegetsi bw'i Burundi canke n'iperereza. Mwebwe hari amatohoza muba murabikoraho kugira ngo n'abo bantu tubamenye, kuko barahindura amazina ntitumenya abaribo, ino munsi akaza yitwa iri, ejo akaza yitwa irindi, mugabo ukumva ko ivyo bavuga vyama bisa n'ivyo ubutegetsi bw'i Burundi buvuga canke n'abandi bose bakora bashaka kuryoshajyosha abantu kugira ngo babereke ko bakorana, mugabo bo bafise iyindi ntumbero. Hari amatohoza ishirahamwe rya Focode ryoba rirakorako kugira ngo abantu bamenye ingene bashobora kwikingira. Murakoze. Murakoze cyane Medali. Ariko nkundiye imbere ko twakira abandi banywanyi, naza namaze kuvuga ko tugiye kwakira Emmanuel, atwihanganire gato kugira ngo duhe akanya Pacifique Ninahazwe agira icyo avuze ku vyavuzwe na Chauvin Mugwengezo, Bonfils, uwitwa Dignité, Mbonimpa yabajije akabazo, n'uyu Medali arabajije cyo kimwe n'uwitwa Andris. Ngira mwogerageza Pacifique gusongora kugira ngo hari abanywanyi benshi barindiriye kubaza no kunganira, dushoboye kuza kubakira. Ego murakoze cyane. Eka mbere ndavye kino kiganiro ko kimeze, tuze kwihangana uyu munsi tubahe umwanya ukwiye abantu n'ukuri bumva ko bafise utuntu twinshi bagomba kuvuga baheze ikiri ku mutima. Bonfils Niyongere nta kibazo yambajije, yadushimiye kandi nanjye ndamushimiye. Yasizemwo ikintu gikomeye muri bimwe iyo umuntu ariko ariga ivyo umuntu yikeka, abo yikeka mu byo bavuga ko baba bakorera iperereza. Yavuze ijambo ati ninde yungukira muri ibi bintu biriko biravugwa. Ico kintu yatanze ku bwanje kirakomeye gose. Je navuze nti umuntu yorabira ku makuru iperereza riteza kuba rikeneye na cible zayo muri uwo mwanya. Nabo yongeye ko ati tuze turaraba tuti ninde agiye kungukira muri ibi bintu bibaye. Mugwengezo Bonfils yavuze no kuri Ruhurura na vyakiriye, kumbure mu misi ntituzobura ico tubikorako. Mugwengezo nawe nyene yadushimiye muri Focode, aranavuga ku bindi bintu bitari bike. Icambere cyo nshobora kwemeza nuko ndabizi gose nanje ko Mugwengezo arimwe mu bantu baronderwa n'ubutegetsi kugira bubaka ubuzima. Mugwengezo n'umugambwe w'ikintu nyamukuru cashavuza CNDD-FDD. Ubwa mbere bwo nuko babakeka ko begereye Hussein Rajab. Icya kabiri nuko wari umugambwe urimwo abantu bazi CNDD-FDD. Ico ni icyaha gikomeye. N'abantu bamwe usanga baragwanye muri CNDD-FDD, n'abantu bazi amabanga akomeye cyane. Muribuka nk'iyo Ndereyimana aje mu biganiro byacu ibintu ahora atubwira, usanga ari amabanga y'ibwina muri CNDD-FDD. Ivyo rero ntibaba bakeneye ko vyosohoka na gatoyi. Murazi ko nko mu ba IPD zigamibanga banyurujwe dufise muri Focode harimwo nka Leopold Habarugira. Leopold Habarugira muzi ko ari we yatanze n'itongo ryiwe baryubakamwo ijya ngoro y'igihugu ya CNDD-FDD. Leopold Habarugira yahoze anyegeza abana ba Nkurunziza, Nkurunziza kiri ku rugamba. Leopold Habarugira ntacyo atafashije nk'umuryango w'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Ukaza ubona iyo ntwaro n'icimunyuruza, bene abo bantu baba bashavuriwe gose ko bagira bati mwe muratuzi muzi amabanga yacu ntacyo tuyubahishe. Abo rero nukuri IPD iri mu migambwe ya hamwe. Ndacemeza no muri ndondeza mu bantu dufise banyurujwe turafisemwe abatari bake, kandi murazi ko ari nawo mugambwe wiciwe umukuru w'umugambwe. Impanuro yatanze ni nyinshi, nta kibazo yambagije. Yavuze ibintu bitari bike by'ingirakamaro bikomeye kose. Hariho nk'ahantu yagize ati muri igihe batunganya imyerekano yo mu kwezi kwa gatatu muri 2014, hamwe bakoze kuvuga ati aba victime du 8 mars ku ngoro ya MSD mu Kinindo. Yavuze ati yari imyerekano ikomeye yatunganijwe hagati y'imigambwe myinshi yari muri ADC ikibiri. Hanyuma umuhisi General Adolphe Nshimirimana abwira imigambwe gwiriyemwe abahutu
ati mwebwe ntimuje kubyivangamwo murekize kuba MSD yonyene bice byitirirwa abatutsi. Ico kintu ndamaze kukivuga ku bijyanye n'imyerekano yo muri 2015. Adolphe yaragendeye imigambwe imwe arayibwira gutyo. Ndibuka Patrick Nkurunziza wo muri Frodebu yarigeze kuntumira muri groupe WhatsApp nk'uko avuga ati reka tukubaze ibibazo, hari nko muri 2016. Ikibazo barakimbaza, bambaza bati nekwereke ko ukunze kuvuga ngo hariho abantu twe muri Frodebu batubwiye ngo tuje kwitaba imyerekano. Ndahimubwira nti ushima nabibwiwe n'umukuru w'umugambwe wanyu, ntabwo ari ibyo napfuye kwadukana. Nabibabwiye gutyo, umukuru w'umugambwe wanyu twarivuganiye, arambwira ati malheureusement twebwe abajene bacu ntibazitaba imyerekano. Adolphe yabwiye ati mwebwe nimusibe bize bibi by'abatutsi gusa. Niko babwiwe abafrode bico gihe. Ariko rero ubutegetsi buza kubabara cyane bubonye ari imyerekano yabayemwo amoko yose n'ubu ndabandanya kugishimika ko naho hariho muri ibi turiko turumva byaduka kuri za Twitter bavuga izindi mvugo, sibyo na gato. Amoko yose yaritavye imyerekano, n'ababizize bari mu moko yose. Iyo twe turabona abanyuruzwa bagira gute, bari mu moko yose. Nko mu bayipede zigamibanga dufise banyurujwe, bari mu moko yose. Karorero nobaha n'uwitwa Sadiki Chevino mu Bwengeza ari hafi hamwe no kwihenda izina yo nkosora. Sadiki yanyurujwe muri 2016 hajya mu Bwiza, ari mu bantu bari baragize uruhara rukomeye ku rugamba. Yanyurujwe azira ko nawe nyene ari mu biyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza. N'akarorero kamwe dafise abandi bayipede bagiye baricwa kandi bagiye baranyuruzwa, barimwe abahutu n'abatutsi. Ikindi ngira no garuka ko yavuze ni iki cingene nk'ingene yarabangamiwe, kumbure gishobora kuba ikindi kiganiro, ingene imiryango y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nayo nyene ibangamirwa. Burya uravuga Chevino, me ntiushobora kwibuka abana ba Chevino amagoga bahagorerwa. Nta wuzi umuryango wa Alex ingene uba uhura n'ibibazo kubera gusa ari abo kwa Alex, bo batanuruhara bagize muri ivyo bintu. Nta wuzi umuryango w'uwundi muntu wese ibyago bashobora kwinjiramwo. Rero n'abakunda kuvuga ibyo bavuga rimwe na rimwe bo kwitondera na bene ivyo bibazo by'imiryango. Reka nje ku akandi gatoyi kumbure tuza gutandukana gatoyi na Chevino, mbabarire, ni kuvuga ko aba FNL batagiyemwo mu bintu byinshi byo kwiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kumbure ngira bagiye babikora ukudasa n'abandi, ariko muri rusange nabo nyine barimwo imigwi ya mbere twebwe muri Ndondeza turavye ibangamiwe cyane muri ibi byo kunyuruzwa, mu kwicwa, mugira gute, ni MSD na FNL canke CNL. Nukuri abo bari imbere gose kandi muri iyo myaka yose ntibyigeze bihagarara. Ariko ntera n'akamo ibihugu bitwumviriza, ibiganiro dukora ntibigarukira ku Barundi gusa. Ndatanguye kumva ibihugu bimwe bimwe bigora nk'abasaba ubuhungiro bibabwira ngo ivyo n'ibyaheze bya 2015 sivyo. Narabonye ejo bundi umwe muri CNDD-FDD yanabyanditse ko n'ubu bakiduhama. Vy'ukuri aba CNL n'aba MSD bari imbere gose mu bantu banyuruzwa, guhera muri 2015 gushika ubu ntibihagarara, babandanya kunyuruzwa. Nogarukirizaho, ariko iyo turavye dufate nk'abaduha amakuru tubasanga hose. Nk'abo baduha amakuru hariho aba CNL by'ukuri bafasha mu kubwira turonka amakuru biriko biraba, aba MSD barabifasha, aba IPD barabifasha n'abandi. Kumbure ingene babikora birashobora kuba bitandukanye, ugasanga hariyo babonetse kurusha abandi, ariko nabo nyene kumbure ko bari mu gihugu ntibabikora nk'abari hanze. Ariko nkaje nsanga navuganye na bose, sanga n'abasenere by'ukuri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ibikorwa nabo nyene barimo. Nta n'umuco gato naguciriyemo, sinigeze mvuga ko abasenere cyangwa FNL batahigwa. Nibo ba mbere bahigwa cyane. Icyo je nashimikiye ko presence yabo mu manifestation twagiye turagira, kandi
bari no kuyikora kuko Rwasa yaragiye jewe nk'umuvugizi wa ADC Kibiri nararondera aho umu FNL hose aho umu FNL wese aho hose umu FNL yafashwe narahashika. Je pouvais prendre le micro de semaine en semaine ndiko ndaproteja aba FNL. Navuze gusa yuko batigeze baseruka cyane muri manifestation. Urakoze. ego naco nyene sinocemeza gutyo. Umunsi wa mbere niho habaye iyo ngorane, muribuka ko mu kiganiro cyo kuwa gatandatu buca dutangura manifestation nta Gatongo Rwasa ari mu kiganiro mbere cyariko gikoreshwa na Gilbert Niyonkuru, baramubaza bati mbega wewe nawe urahamagarira abanyagihugu kwiyamiriza imyerekano, aranka kucishura akibuka ico ntiyigeze atomora ko nawe abahamagaye. Ku munsi wa Mungu igihe tuyikora aba CNL aba FNL ntibarimwo, ariko guhera ku wa mbere barajemwo. Kandi muri aba usanga dufise banyurujwe benshi dusanga dufise nyene ko bakoze imyerekano. Hariho nk'ibice bari bagwiriyemo ubona ko aribo bakoze imyerekano, nko mu Gweza, hariya mu Gweza, Ivara za Kamesa, Buterere burya abantu Buterere nibo bakoze imyerekano. Hamwe murabona berekana umupolisi byashitse afatwa n'abamanifesta yagira barase, abamufashe baraba FNL. Ufashe za Maramvya, bava mu za Maramvya, abaje bava za Kinama. Hariho ikomine yo muri Bujumbura Rirare yagize imyerekano rwose yitwa ndakunda kwibagira izina. Hari komine hariya arugero ku Musaga, abapolisi baragiyeyo bataha biruka kabisa, bari afete bajya FNL ntibabakundiye ko babashikirako. Ariko ngira Pacifique na Chauvino mutwemereye umunsi twasubiye kwibuka ibijanye n'imyerekano, ngira tuzobatumira tugire deba kugira ngo tubandanye kino kiganiro ku bijanye n'ibijanye n'iperereza. Ngira Chauvino mworeka akishura hanyuma tukaguma ku kiganiro turiko turagira, kuko twabasavye ko muzogaruka n'undi munsi muzoheza mu ngane. Pacifique mwishure abasigaye uyu Andres Medal n'ikibazo cya Mbonimpa, hanyuma kugira ngo tuce twakira uwundi mugwi w'ibibazo. Dignité yagarutse ku ijambo ryavuzwe na Chauvino mu Gwengeza rikomeye, yavuze ati tureke kwijajara. Iri jambo rirakomeye, kumbure mu kurangiza ndashobora kuza kukigaruka ko ni ijambo rikomeye. Novuga iki? Imigwi yose ivuga yuko igira resistance ku mabi ya CNDD-FDD, ico no isaba kujya bategura bakiga ati mbega tuzokura hehe uburyo, mbega imigambi yacu izoba ari iyi, mbega ivyo bategura byose igice c'iperereza naco bucinjiremwo mu bintu byose imigwi yose itegura ibiri kwirakora, ico gice kijemwo. Kandi iperereza ntibarifate nk'ibintu uwo ari we wese ashobora gukora. Ntibafate ngo gukora iperereza ngo nukwicara ukumviriza abantu, birigwa. Ugiye ukaraba bano ba CNDD-FDD intwaro yabo ihagaze cyane ku iperereza, kumbure bishobora kuza kugaruka nkabivuga ko kurusha ni kintu uhera ku rugamba bashyize imbere. Muzosanga benshi mu bantu bakora iperereza uyu munsi mu gihugu no ku rugamba bari bagejwe iperereza nyine. No kuvuga guhera imbere iperereza ni ikintu bashyize imbere kuva mu ntango. Nibuka Bob Rugurika mu kiganiro kimwe ariko aravuga Evariste Ndayishimiye ngene wasanga ameze mu biganiro, yagize ati Evariste Ndayishimiye yari umuhinga, umuntu anywa ntaboregwe. Ugasanga nk'ahantu haza kubera ibiganiro, urabona ngene abarundi badukoze kuntu gutangaje, imigwi iza kuganira mu bindi bihugu biragwana nuko baramukanye imbere yuko barunkako. Ariko abarundi bagiye mu biganiro usanga hageze ku mukabare baza kwicara hamwe, bamwe nyine baza guhangana muri sale mwijoro, usanga bicaranye mu kabare baramukanya, babazanya amakuru yo mu Burundi, mbega bameze gute, kandi ari abantu bahanganye bitwa ko ari abansi. Rero ati Ndayishimiye yari umuntu abicaramwo, akicara kanywa bugaca, babandi y'amadelegation y'u Burundi akanamukuranwa ko ariko arabumviriza ibyo barimwo, bamaze kugeza ku icupa rya 4 rya 5 umwe wese yirekura akavuga ibyo ashaka, bakamubwira ati burya ubutugoye muri delegation yacu ni naka, ubu dufise agoye ni naka, yansi ibi nibi nibi, ibyo twumvikanye ko twobemerera nibi. Ugasanga amakuru yose Ndayishimiye n'umuntu yayaronka yose ayahawe n'ababandi nyene bahanganye baje mu biganiro. Rero CNDD-FDD abantu bayikengera hageze ico kintu ntibayizi, kandi baravyize.
abasendefte barize iperereza muri Sudani kwa Bashir, abasendefte barize iperereza muri Tanzania, abasendefte barize iperereza muri Afrika y'Epfo. Ntabwo ari ibintu bapfa gukora gutyo ngo twibaze ngo ni ibintu byo gupfa kugerageza, baravyize. Rero iyi migwi yose ifise ubu nibaza ko no muri societe civile ari societe civile dukwiye twese gushiraho branche ijanye na renseignement, kuko uwo duhanganye atugwanisha renseignement. Natwe tutagize ubwo bwenge turacyafise ikibazo gikomeye aho hantu, bazoguma badukina, abantu baduka nk'ibitumvise biriko biraduka ku matwitter, abantu batabona ibiriko biraba ivyo ari vyo, mu gihe tudafise amaservice aba yiteguriye guhangana n'ivyo bintu. Ntitwijajare, umugani wa Mugwengezo be na dignité. Ikindi cagarutse, dignité yagarutse rwose kw'itandukaniro ry'iperereza ry'igisoda n'igisivile, sinobitebako. Iwacu nuko ahubwo aho bitangarije iperereza ry'igisirikare naryo ryinjiye mu byo kunyuruza abasivile, ukamengo naryo ryinjiye mu bibazo by'igisivile. Yavuze ibintu byo kwitondera, ati ntibikwiye ko umuntu gusa kubwira ngo nanka CNDD-FDD uca umwakira gutyo byakire gutyo, ntacyo norenza ko ivyo yavuze birumvikana. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yagize ati mu Burundi biranatangaje, abakozi b'iperereza bamwe usanga bazwi, nivyo hariho abazwi bene bajya bari mu nzego, bajya b'inzego usanga benshi bazwi, hari n'abiyemera, ariko kandi nabijya hariho igihe biba biri calcule, kuko kimwe mu byo bashira imbere urumva ni ukwinjiza ubwoba mu bantu. Biramaze kuboneka ko iyo abanyagihugu bamaze kwinjiramwo ubwoba, nta kintu kinini usanga bagishoboye. Abarundi bo batega ubwoba, nabo nyene bakabwiyongerereza, ubuza busumba n'ubwo babateye. Rero urumva naho umengo n'ubugubwe ibyo bagira, harimo kandi k'ubwenge, kuko uko ubwoba bwinjira mu bantu niko CNDD-FDD yoroherwa. Ikindi Mutama Mbonimpa yavuze kandi gikomeye, yagarutse kuri n'abantu bakorera iperereza bakarikorera nabi, mu nyuma nabo bigaheza bikabagarukako. Ico naco nyene kirahambaye gose, ni n'impanuro aba bantu bakinyiza abandi, twama twabivuze, nabo nyene bamenye ko impera n'imperuka ivyo nyene babiba ari byo bazimbura. Ubwa gatatu yambagije ikibazo kitoroshe, kurya ntashimye kumuvuga n'ukuri, muze kunyihanganira sinza kumuvuga, uko izina naretse kurivuga, kumbure je sifize ukurinda kungana no kwa Mbonimpa. Mbonimpa twese ni Mutama twubaha, Mutama nawe yama afise ijambo ashobora kuvuga, abakiri bato kumbure batoshobora. We yagize ati jewe wantwaye ku kibuga c'indege ni naka, sinshimye kuza kurenzaho ico yavuze. Burya yavuze ijambo ry'Umutama ni ukuryumvira uko nyene, ico yavuze ukiri ngaho Pacifique kumbure kuvuga. ukiri ngaho kumbure reka na Chauvin agira akacishura yakimubajije muke mubandanya. Chauvin no mwebwe nawe yababajije Mutama Pierre Claver Mbonimpa, namwe muravuga uwo muntu canke namwe muravuga muti na jewe meze nka Pacifique? Reka ndababwira ikintu kimwe, hari ibintu vyatwice nk'abarundi, kutagira ubushobozi bwo gushikiriza ikintu uko kiri, byaratwishe cyane ku buryo vyaciye ariko mwishuri ikibazo Chauvin mureke guca hirya no hino kumbure kugira ngo tuduge tubandanye ikiganiro. Gilbert kugira ntuge njye umwaka, hari ibintu wewe ufata nk'umuntu ariko arafukafuka ugasanga vyarishe societe, ugasanga vyarishe abantu, ugasanga nta na kimwe vyaterereye kwiterambere siko ry'imibereho, kwiterambere hagati y'abantu, kwiterambere. Nico gituma jewe so soir ngira mvuga uwo muntu, kuko siko bifashe benshi, bifashe niho nahereni ukwiyorobeka kw'iwacu niko kwadushikanye ngaha. N'umwasi wawe ari imbere yawe,
umuhisha ko umuhisha kuzi siko umugamba gufise ko kandi akawushika kubona s'il vous plaît uwo muntu ego rero naciye mugire kure ko Shovino ego vraiment naciye kure uwo muntu ni rufyiri s'il vous plaît ni rufyiri icyo ndakivuze biranyangaje jewe kuko narakimubonye ko siko nagiye ndapfukapfukera ariko pour l'intérêt général pour l'intérêt du pays y'ibuci wanje ndabivuze urakoze ikigira kabiri nashaka nshibize kuri ico kintu jewe nagiye en Finlande mu nama nari mfise dufise n'ubutegetsi bwa Bujumbura bwari buserukiwe na Edouard Uwimana buserukiwe na Maurice uno munsi atwara papa muri delegation y'Iwanyu abo twari kumwe ariko ino Pacifique avuze burya ikomeye cyane abo twari kumwe nabwiye nti ehera bene ba mama uno munsi dusangiye gupfa no gupira rero burya by'iwacu ugenda n'umuntu ubona ko ari umwaka wawe yo kuronka akanya aguca umutwe wewe rero ngo uvuye mu Burundi ugashika umuhobera bya cane inama yahera mugaca muja gusangira nabwiye delegation y'Iwanje nari vice président wa Senaret nije nagiye ndongoye iyo délégation je vous garde je vous épargne y'abantu twari kumwe ariko bose nabwiye nti uwoza kubona ahobereye nka kuriya uwoza kubona dusangi inama iheze ngo nakanywa ababo k'abarundi muzoba muriko murashaka guhemukira Uburundi n'abarundi kuko turimo abarundi bahunze ibihumbi amajana n'amajana ego Shovino voilà donc nuko umuntu si vous avez identifié umuntu umwasi wawe parce que bajya n'abansi bacu n'abansi b'igihugu nta kuja ngaho ngo muriko murasangira kuko naho nyene hava les indiscrétions naho nyene hava les trahisons naho nyene hava des programmes ziba zigamije kwicira mu menshi urugamba tumaze ku imyaka myinshi murakoze ego murakoze cyane Shovino ngira nigeze kumubona rufyiri ku murongo ni yakenera ijambo araza kurisaba Pacifique nazwe muduge ku ijambo kumbure mwebwe murafise impamvu mutashatse kuvuga iryo zina ashobora no kuba atari n'uyo bariko baravuga mubandanye ego murakoze nagize nti umutama abavuze cyavuze nta kugifata minenegwe mugabo mu mabarire uko jewe mvuga urumva umuntu wese afite uko avuga icyo mba ndondera cyane jewe nuko abantu bakuramo ivyigwa kuko ikosa rihora riba niriye iyo havuzwe umuntu abantu bacashira amaso kuri uwo muntu cyane kurusha gukuramo ivyigwa kuko uwo naho yovugwa kabuyo nyene abandi bariko bakora ivyo nyene usanga bibagiwe ahubwo hakaca harabuye ngo twamumenye ni naka ntabwo ari ico gihambaye ikigwa nico abantu banka gukuramwo abantu bakora ivyo bintu nukubagira ko attention ku buryo umuntu wese asigara ari en alerte ntabwo ngo ko bavuze naka ngo ndamuzi mumbabarire sabe Shovino Mugwengeza umugara ka micro kugira ngo amajwi asohoke neza ego mubandanye Pacifique umva jenshimika cyane ko abantu bakuramo ikigwa kurusha kuko abantu bifokarije kuri naka bisanga ahubwo ubundi ariko akora ivyo nyine ariwe aje kubashobora kuko we bacamuheba ngo ubu twamenye uteye ingwara naka sivyo nigisha kugira iyo attention uyu muntu akwinyegeza ko avuga ngo muri bamwe muriko mukora bimwe ariko by'ukuri ibyo ariko arakora ari byica urugamba murimo niho abantu bakwiye gushyira attention kurusha ku izina rya naka na naka na naka kuko icyo bakimenye abazosura kubahenda bazoba bake mugabo nibaguma ku muntu bazotakaza ya attention dukwiye kugumana twese kugira twirinde ababaza kudukinisha bene ibi bintu ni mucyo mubaye hariho amazina menshi ntigira mvuga kandi mba ndabazi nivyo ni kenshi ntabivuga ndamaze kuvuga
igihe kumbura umunsi umwe nzosanga nakoze ikosa rikomeye kuba ntagenda bavuga, ariko kandi si iminsi yose usanga no kubavuga ari byo biza gufasha. Mumbabarire ko mvuga gutyo, n'ubu nza kubandanya mvuga bene uko uyu muntu jewe sinamuvuze uwo ari we. Ego mwishiro tonde tubazo Pacifique ngira abariko badukurikira babatahuye. Andris yagize ati ntitube basi ndabibazwa kirakomeye ico iperereza rigeze aho ryivanga no mu matata asanzwe, yabivuze neza sinobigarukako kuko urugero biriko birateye isoni, mbere na Mutama Mbonimpa yabivuze avuga ati dusiperereza umengo riri hejuru y'ubutungane, hejuru y'inzego zose, rifise ububasha bwose. Urumva rero burigezaho ingorane z'abantu umugabo n'umugore bapfa abana, ukumva iperereza ryinjiyemo rikaza kunyuruza umuntu n'akamaramazi ivyo bintu. Hanyuma ati mbega hoho burya iyo umuntu yiswe ko ari we menace ku gihugu abategerezwa kuca yicwa? Nico n'ikindi kibazo gikomeye. Mbega iperereza dufise rirafise amategeko, rigengwa n'amategeko y'igihugu? Ko umuntu akoze icyaha hariho igitabo mpanavyaha kivuga uwukoze icyaha wese uko ahanwa. Ni kubera ko iperereza ryo rifise ububasha ryo gufata abantu rikaca ribica, aho kubatwara mu butungane abantu bagahanishwa amategeko yanditse kandi bakisigura imbere y'ubutungane? Nimba basi mwiperereza babona ko igihano gikwiriye ku byaha bimwe bimwe ari ukwica, cofunga hajyaho igihano cyo gupfa, mugabo ugihabwa akaba yisiguye imbere ya sentare yubahirijwe mu burenganzira bwiwe bwose bwo kwisigura ku cyaha bamwagirije, kurusha ko iperereza riyoya abantu rigenda kubikira ahantu hatazwi bikaguma gutyo. Ikino kintu yavuze kirakomeye, n'iryo perereza nimba hariho ryagiriza icyaha nirimutwara imbere y'ubutungane ahanwe hakurikijwe amategeko. Yavuze kuri iki cya desinformation, aravuga ati mwirinde gutanga amakuru y'ibanga. Hari akarero yakihije nko kumbura abantu batatahuye neza, aho yagize ati none nk'umuntu yitwa Denise Nkurunziza kwandikiye ni mpaka cya kubaza ngo uvahe ngo ukora iki ngo ubahehe. Aha yavuze kuri cya kende navuze c'abantu mu iperereza bagiye bakora amaprofile ya Facebook bakiha amazina y'abantu bazwi, hanyuma bandikira abantu, ukaca usanga amakuru bababaza n'amakuru ari mu ibanga ryabo, ariho haca hava ibivamwo bakava bananyuruzwa. Nico yababwiye ati ejo ubonye umuntu utazi ukabona yise dufata nagomba kiyita Evariste Ndayishimiye ku rubuga, ukabona Ndayishimiye arakwandikiye agatangura kugutuma ibyo gutuma, niwo banza ugashyiramo ubwe ukavuga uti ko Ndayishimiye jewe ataho tuzinanye, vyadutse gute mwanyandikire, vyadutse gute ngo atangure kuntuma ibikorwa? Yabuze abituma mu bo bakorana kugira ngo aze kurondera kuri Facebook umuntu atazi abari babituma. Yabavuniye akagohe gakomeye, kuko hari igihe twumva abantu banyurujwe bikadutangaza ingene ibintu nk'ibi dusanga byashobotse, ukabona ari ibintu mengo abantu basizemo ubwenge bukeya. Ikindi yavuze niki ca passport, womenga ni gito, womenga ntikijanye n'ibyo twariko turavuga, ariko niyi impanura abantu ntibayifate minenegwe. Je nabonye incuro nyinshi nk'imiryango y'abasirikare, bano basirikare ubona bagiye ukabona colonel, ukabona nde arabangamira umutekano wiwe, ageze aho yumvira kugenda, ukumva nta passport afise, ukumva imiryango ntigira passport. Abantu baribagira gose igihugu barimwo, bagahendwa n'agahengwe, ukamengo ibi bintu by'uko hari abari menace baronderwa n'iperereza vyerekeye bamwe, worohewe wumva umengo ntibikuraba. Ariko umuvyeyi wese arakwiye kwicara akiyumvira, ejo jewe colonel bashobora kuba bandashe, mbega abana banje n'umugore bazoca baja he, bazovyifatamwo gute, bazoronka iyo passport gute? Umuntu abigize umugambi, umuntu yabivuze ati ku mwaka basi ugafungurira passport umwana, ukayigura iwawe, ukagura iy'umugore, abantu bose bo kwisanga bafise passport ku buryo bagize ingorane biba vyoroshe ko bashobora kwiyunguruza kurusha kuja kuzirondera ari uko ibyago bibashikiriye. Iyi mpanuro je nayishimye. Medar ati hariho abantu bamaze iminsi bagiriza Focode ko hariho ibibazo itavuga ko byo muri kahise, cyambaza ati none abo bantu twe tubumviriza umenga bahuye na bimwe batubwiye by'iperereza, bo barabakoze b'iperereza, mwarabakoze ko itohoza nyene. Ngira nishure nko kwa kundi nishure kimwe giheze, cyane cyane abantu bafatire ku vyigwa twumvise hano. Ntimuze murasaba cyane ngo ndababwire ngo naka na naka bakora iperereza cyangwa ntibarikorera. Nimufate bimwe nababwiye,
uyu mwanya hariho ahantu ubutegetsi dufise bukeneye amakuru. Ahantu hambere nahabwiye ni muri M23. Cyawe yumvira uti wewe yaba uri CNDD-FDD, inzira nziza yo kubitora niyo nyene. Iyaba wewe wari ufise ubutegetsi ukaba ukeneye amakuru yo muri M23, wokora gute? Kugira uronka aba SPO baja kumviriza M23, wo bigenza gute? Ni gute woronka abantu bawe baja kwizigirwa na M23 maze bakamenya amakuru yaho? Nuko icambere gishushu uyu munsi ni iki cyo guhagarara cyane ku bwoko, kavuga uti jewe ngwanira abatutsi nibo mfise ku mutima, mbere n'ababwe gose n'abakongomani b'abatutsi bapfiriye mu Burundi. Uragira uti ibi ndabivuze abantu baza kunyumva ba mbere n'abanyamurenge, hanyuma biraza kunyorohera kwegera bano batutsi bo muri Kongo babangamiwe. Ukumva uwo muntu ababajwe cyane n'abakongomani bapfiriye mu Burundi kurusha n'abarundi biciwe mu Burundi. Aho tangura wibaza ico kibazo, uyu murundi byagenze gute ngo umutima wiwe uhagarare cyane ku bakongomani kurusha no ku barundi? Habaye iki? Hariho uwarondera. Mbega izi mpuhwe bigenze gute ngo azadukane muri 2024 ya muri 2025? Iyi myaka yari iheze yose uyu muntu yararihe. Ni kubera ko bino bintu uyu munsi ari habibonye, iyo myaka yose yarayimaze ari hehe? Ni giki gishasha kihari kiza guhora n'icyo ariko aravuga? Ni M23. Ni ukuvuga barakeneye abegera abategetsi ba M23 bagire bati twebwe nimutwumve nitwe tubumva, hanyuma dukorane, hanyuma amakuru aboneke. Nico ikindi ni wiyumvira uti ikindi wokoresha ni giki? Kumbure worondera bo worungikayo bakaja kuba bagwani bavuga bati tugira tugwanireyo. Kumbure boshobora kurondera n'umusirikare yitwa ko yari ku rugamba agafatwa na M23 akagenda akicarayo akabona ibiriko birakorerwayo byose, a partir d'ora akaba yashitse ahiri agashobora gutanga amakuru y'ibyo ariko arabona. Hari inzira nyinshi byiyumvire nawe uti ndi CNDD-FDD ngomba nje kwimba amakuru muri M23, uza gusanga mu byo wokora hari mu byo turiko turabona muri uyu mwanya. Rero ubwenge je nabigishije ni ubu bwenge bwo kunsaba ngo mbwira ko naka canke naka bakorera iperereza, ni ubwenge bwira buti amakuru CNDD-FDD ubunyene ikeneye nayahe, hanyuma yo yarondera gute? Ibyo ndiko ndabona ubwo ntibihuye n'ivyo, ico ishobora kuba indication ikomeye cyane. Ikindi navuze nuko CNDD-FDD iba yadefinishije abansi bayo, ukaca ugira ico kibazo uti ni gute abansi ba CNDD-FDD bahuye n'abansi b'uyu muntu ariko aravuga. Icya gatatu ni icy'uwo muntu wenyene ariko arakora gitumbereye CNDD-FDD. Aravuga ko agwanya CNDD-FDD, mugabo ntashaka ko amabi ya CNDD-FDD avugwa. Agwanya uwo wese ashira habona ingene CNDD-FDD iri kwirica abantu. Wewe araza akavuga, mugabo ntazokora ikiganiro kijanye n'amabi CNDD-FDD iri kwirakora. Inyungu y'uwo muntu ni iyihe? Niba tondeka ibyo bibazo byose bizogufasha kugira icyo ufashe kuri uwo muntu, ukavuga uti ndamufata uku cyangwa ndamufata uku. Birashoboka ko hari abavuga ivyo atari uko batumwe n'iperereza. Simvuze ngo bose bari mu mugwi umwe, hariho ababikora par conviction. Ni ryari umenya ko umuntu abikora par conviction? Uzomusanga hariho coherence. Uko yavuga naho navuze ko ntavuga amazina ngo mafate nk'akararo kamwe. Umuntu muravuga nti jewe ndubaha nk'umuntu yanyigishije. Dufate ufashe nka Professeur Emmanuel aserukira nka AC Genocide Canada. Umufashe uti mbega muri 2010 yavuga gute? Mbega 2011 yavuga gute? Mbega 2013 yavuga gute? Mbega 14 yavuga gute? Uzomusanga hariho coherence. Ivyo avuga uyu munsi nivyo yavuga n'ico gihe. Muri ico gihe bavuga uti kameme ça il y a de la cohérence. Jewe ni aho umuntu yobanya, umuntu aho yoba mvuga nabi ndamuvuga uko ndamuzi. Nta na gato yinibaza ko nka Emmanuel avuga ibyo avuga ngo ni CNDD-FDD arimutumye. Ntavyo nibaza. Uko ni jewe nshobora kwihenda no ngaho kuko navuze ni n'umukozi w'iperereza uramwihenda ko jewe by'ukuri ko ndamuzi, kuko hariho byinshi avuga nzi twavuganye twahariye ko ya 10 ou 12 kandi uko yavuga ico gihe duhariye niko n'uyu munsi avuga. Tasoka
umwe muntu ntushobora kumushirako ngo ni un changement yabaye uyu